Ni iki Amerika, Israeli hamwe n'ibindi bihugu by'Abarabu bipfuza kuri Iran? Mwiriwe cyangwa se mwaramutse bivanye n'aho muherereye, tubahaye ikaze kuri Isanganiro nyamugayo, aho muhasanga ibiganiro byinshi biryoshye bya politike n'ibindi bigiye bitandukanye. Abantu benshi nubwo atari bose bipfuza ko iyi ntambara irangira vuba bishoboka, ariko ni mu buhe buryo bizokunda ko iyi ntambara ihagarara? Reka dutangurane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intego z'intambara za Donald Trump ntizisobanutse neza, kuko ziguma zihindagurika buri munsi. Hamwe avuga ibi, ejo akavuga ibi. Muri rusange byarananiranye kugira ngo hamwe n'abari muri no rugamba bomenya gahunda. Musanzwe mubizi ko iyo hari intambara y'ibihugu canke y'amatribi haba hari imvo nyamukuru, hakaba rero n'imvo ituma hashobora guhagarara iyo ntambara, ibyo twita ibiyago canke ibiganiro by'amahoro. So intego z'intambara za Donald Trump ntizisobanutse neza, zisa n'izihindagurika. Hari igihe avuga ko igamije gukuraho ubushobozi bwa nucleaire bwa Iran, ikindi gihe avuga ko ashaka yuko Iran yishira mu maboko ya Amerika. Murabyumva? Akavuga ko ashaka ko Iran yemera ko yatsinzwe, ariko nubwo biruko Amerika na Israeli bayisaba byose kwibisiga inyuma igakwirikira intego canke ikayoboka gahunda ya Amerika yo kwemera ko yatsinzwe, kugira ngo byibuze abene gihugu bashobore kubona ko bamaze kuja mu minwe ya Amerika. Musanzwe mubizi ko nabo hari muri bya bihugu birimo n'intagondwa nyinshi, baba basa naho badapfa kwemera icyo cyose babwiye. Kugeza ubu Iran ntabwo irishira mu minwe ya ntuze ya Amerika, kandi ndibaza ko bitazopfa bishobotse, kuko murabona ko Amerika atakwitakoze igwanya irasi bisaso hirya no hino, ariko nta cyavuyemo. Ariko nubwo biruko igisirikare ca Iran caracitse intege cyane inyuma y'imisi 19 yo gutegwa ibisasu, cyavuye gicika intege. Murabizi ko igihugu kimwe gitewe n'ibihugu byinshi, ukabona ko cagiye kirasa no mu bihugu bigiye bitandukanye, gisa n'icyacitse intege muri rusange. Ibiganiro bitaziguye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo ataco byatanze. Murazi ko byari byarabaye hari i Geneva mu gihe byari biyobowe na Oman, ariko byarimo kuzana icizere ku kibazo cerekeye ibijanye na nucleaire. Ariko abanya-Oman bavuga ko Iran yari yiteguye kuganira ku masezerano akomeye atanga icizere ko Tehran itazokora ibitwaro bya nucleaire. Ariko ihibambeho siko byagenze. Ibi kandi bikaba bisa nkaho bigoye nyuma yuko Iran itoye umutegetsi musha wayo w'ikirenga ari wo witwa murabizi ko baciye batora inyuma yuko hapfuye warahasanzwe, baciye batora umuhungu wiwe kugira ngo abari waza kumusubirira. Uwo nawe se wundi ni witwa Motajaba Khamenei, ni umuhungu wa Ayatollah Ali Khamenei. Uwo nawe akaba yishwe ku munsi wa mbere w'intambara. So kubera izamuka canke iduga ry'ibiciro by'ibitoro ku isi, n'ifungwa ry'umuhora wa Hormuz, hamwe n'izindi, hari impungenge nyinshi cyane ku bigo bigiye bitandukanye. Mwese mwarabibonye, hagiye harazamuka ibiciro by'ibifungurwa, ibiciro byo kwideplasa, kwiyunguruza aha na hariya. So hari impungenge zikomeye cyane kandi zikomeje kwiyongera mu gihugu, mu gihe Amerika irimo yinjira muri uwo muhora ivuga ngo igomba kuja kubohoza bugurure muhora wa Hormuz n'iki. Ibindi bihugu byo ntibyashigikiye, aho turavuga nk'Ubwongereza n'ibindi bihugu ntibyashigikiye ko Trump yoza kugurura uwo muhora wa Hormuz. Ariko twamenyesha kandi ko Amerika iriko yinjira mu yindi ntambara ihenze yo mu burasirazuba bwo hagati. Hazobaho mbere n'ibintu biteye ubwoba, kuko hariho igitutu gikomeye kuri Trump kugira ngo ahagarike iyi ntambara. Ariko bizomugora gutsinda, kuko nimba ubutegetsi bwa Tehran canke ubutegetsi bwa Iran bukomeje kuba kagarara, bizogenda gute ko butajegajega? Reka dukomeze mwiyumvire.
icyo Iran itashaka nuko itagomba kuganira ku bijyanye no kugabanya cyangwa uhagarika gahunda yayo yo gukora ibitwaro bya kirimbuzi, ibimisire canke ibyo bisasu nyene bya nucleaire. Ivuga ko itazodohoka, nubwo mwavuga ngo byari mu masezerano yuko bari baremereje ko itazokora ibyo bitwaro, iyo ikabifata nk'aho ari ubwirinzi bw'ikirenga iriko irategura. Ikindi twamenyesha rero ico Washington hamwe n'abandi benshi bafatanije bipfuza nuko iyi ntambara ihagara neza na neza ikarangira vuba bishoboka. Icyo nico kintu cyonyene bipfuza, ariko ngo izohagarikwa habanje kubaho ihirikwa ry'ubutegetsi bw'umutegetsi w'ikirenga ari we wa muhungu wa ari bagomba gutembagaza. Icyo bashaka rero ni giki? Bashaka yuko hazobaho itorwa rinyuze muri guverinoma nshasha izotorwa binyuze muri demokarasi, aho umwene gihugu azotora kubera ubushake apana igitugu, kugira ngo abene gihugu bashobore kubaho baza ati naratoye naka, ikizere cyanje niki, ibikorwa ngomba kubikora uku nidegembe. Ariko kugeza ubu ibyo nta na kimenyetso na kimwe kigaragaza ko bizobaho, nta na kimwe mu by'ukuri. Nimba ibyo bidashoboka, umusaruro mwiza uzova hehe? Icyo ni kibazo abantu benshi bakomeje kwibaza. Mbega leta zunze ubumwe za Amerika zizohava zifata iyindi ngamba canke zizobigenza gute? Muri iyi ntambara Repubulika iharanira canke Repubulika ya Kiyisilamu yarangiritse cyane, ni ukuvuga yarononekaye ko bagiye bararasa ku birindiro byayo, ahari ibyicaro byayo baraharasa, ari nacyo gituma twibaza ko iyi ntambara ishobora kuzogorana. Nuko yahavuye ihindura imyitwarire yayo, ikareka guhohotera abaturage bayo, kandi ikareka burundu gushigikira imitwe y'iterabwoba yo muri ako karere. Ibyo nabyo nibyo ngo Amerika ishaka ko Tehran yokora. Tuvuze Tehran ngo mukuru wa Iran, murazi ko iyo tuvuze Washington tuba dushatse gusigura hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran yipfuza ko intambara irangira vuba bishoboka, ariko ntabwo irangizwa n'amasezerano ya Washington. Irabizi ko ishobora kurwanya Trump canke muri iyi ntambara bitewe bitewe n'imiterere yayo. Iran ifise inkombe ndende kurusha izindi zose mu kigobe, kandi ifise n'ubushobozi bwo guhagarika ingendo mu gihe kitazwi mu nzira ya Hormuz, ahaca amato. Murabizi ahaca amato asanzwe atwara ibidandazwa hafi 20% canke 20% by'ibitoro byose byo ku isi. Urumva ko abifise ko ububasha ashobora kubihagarika anytime. Mbega ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubu Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika asaba ko yofashwa kugira gute gufungura uwo muhora wa Hormuz, ariko Ubwongereza, Uburayi n'ibindi bihugu bihangayikishijwe nuko batoshira amato yabo hehe muri uwo muhora wa Hormuz ngo yirirwe arononekara ngo aherekeje ibidandazwa byabo. Mu by'ukuri tugiye kubiraba, Iran ivuga ko intambara igomba kurangira yizejwe ko itazongera guterwa ukundi, kandi inasaba indishi z'intambara ku byangirijwe n'indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bena Isirayeli wanashaka kubera ko yatewe n'ibihugu bibiri. Iran irazi neza ko ishobora kutazoronswa na kimwe mu byo yasabye, ariko ubutegetsi bwa Repubulika ya Kiyisilamu ya Iran n'umutwe wayo n'ingabo zirinda impinduramatwara IRGC bashaka gusa ko boronka uburyo bwiza bwizewe bwotuma iyi ntambara ishobora guhagarara ngo bashobore gutangaza intsinzi ku baturage babo ku isi yose.
mbega Isirayeli yo ibibona gute? Reka tuse naho twumva bimwe mu byo Isirayeli ivuga uko iboneye intambara mu bihugu bitatu canke binarenga wanashaka. Reka tuvuge mu bihugu bitanu harimwo Leta Zunze za Amerika, Iran na Isirayeli. Leta ya Netanyahu isaba ko idashaka kurangiza iyi ntambara. Ko bikaze, barashaka kubona ububiko bwinshi bwa misile za Iran busenywa, bagasenya nyene bagasangangura. Hari ububiko bw'ibigwanisho n'icitwa ikigwanisho ca Iran cyitwa ko ari nucleaire misile n'ibindi bigiye bitandukanye, hamwe n'ububiko bw'intwaro, ibigo by'ubutegetsi, ahantu hagenewe radar bakagomba kuhasenya, kandi bakagomba gusenya n'ibirindiro bya IRGC aho bagomba kuhasenya. Musanzwe muzi ko iyo nayo ariyo izwi gukinga ikongera igacungera ibijanye n'ihindura amatwara hariya. Mbega Isirayeli ibona ibyo bisasu bya Iran gute? Isirayeli ibona ibisasu bya Iran n'umushinga wayo wa nucleaire nk'ikibazo gikomeye cyane ku kubaho kwa Isirayeli. Murabyumva ko basa nkaho babona mu yindi shusho yihishe mw'iryo hingurwa ry'ibigwanisho. Muri rusange guverinoma ya Benjamin Netanyahu ibona ibibazo nk'ikintu Isirayeli idashaka kugira ngo bagire gute kwihanganira. Nubwo ubu atari ko bimeze, abaturage bose ba Isirayeli ntibabibona cyo kimwe. Bamwe baravuga ati yarahemutse kubera ko yari gashoza ntambara hariho hose aciye, abandi bakavuga ngo byari bikwiye uku nuku. Rero muri rusangi ntibabibona kumwe. Mbega ibindi bihugu by'Abarabu byo bibona iki canke bivuga kwiki? Ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu turabiye akarorero ka hafi hariya muri Arabia Saudite, no kuvuga Emirates zunze ubumwe bwa United Arab Emirates, iyo benshi bakunze kwita ngo ni Dubai, ariko ibirimo n'andi mareta, Qatar, Bahrain na Kuwait hamwe na Oman. Byiyumvira yuko bishobora kuzokomeza kubana neza mu mahoro na Repubulika ya Kisilamu yo muri Iran, ariko siko babibonaga kuko hagumye hariho ugwikekwe. Mwibuke ko Iran yarashe ikarasa ikongera ikarasa kabisa kuri ibyo bihugu, ikoresheje indege zitagira abapilote n'ibindi bimisire, ngo iriko itera mu birindiro bya Amerika biri muri ibyo bihugu. Abo nabo bakavuga bati umurongo utukura warenzwe. Rero nukuvuga iki? Ubu birakajwe n'iki? Byarakajwe nuko uko bahora babona kumwe ibintu atariko bisigaye bikimeze, baca baravuga bati ubu rero hababye, umurongo utukura warenzwe, karabaye, turashize. Noneho iyi ntambara kuri Iran bikomeje kuraswaho hafi ya buri munsi bivuye ku ndege zitagira abapilote na za misile za Iran. Urumva ibyo bihugu ukuntu biri mu yabira. Iran ivuga ko irimo kwihorera ku bikorwa n'ibindi bintu by'imirimo ya Leta Zunze za Amerika bikorwa muri ibyo bihugu, igiye kubiraba. Ariko nubwo ibivuga ngo bisa nkaho atacemeza na kimwe ifise, kuko nubwo iri mu ntambara hamwe n'ibyo bihugu ngo ntiyabwirizwa gutera muri ibyo bindi bihugu bibanye, kuko yari kurasa muri Amerika canke muri Israel. Umwe mu bategetsi bo mu kigobe yagize ati umurongo utukura warenzwe, nta cyizere kikiriho hagati yacu na Tehran, kandi ntabwo dushobora kugiranira nabo umubano mwiza nyuma y'ibi byose byabaye. Tubibutsa yuko uko biri kose abantu mudukurikira 5 kuri 5 kuri Sanenya nkamungayo, twabemereye ko zokoma tubashikiriza amakuru aramvuye atagira agatosi ibyabaye ku isi, mu Burundi, mu Rwanda, Tanzania, East Africa muri rusangi no muri ibyo bindi bihugu bya Moyen-Orient. Kubera iki dushaka ko tuza turabira hamwe bino bintu? Twahisemwo kubagezaho ibiriko biraba ku isi kugira ngo wewe ushobore kumenya ko ubwizo kwirinda nuko kwitwara. Tubashimiye ko mutwumva, tubahaye ikaze no kwigana cyo hanyuma. Ciao ciao.